n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV no mwatuye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Hari ibihejeje kuba mu kanya gato gaheze aho inama nkenguzamateka ejeje kwemeza abagabo batanu n'abakenyezi babiri bagize umurwi mushasha ujejwe gutunganya amatora. Kuri ubu Prosper NTAHORWAMIYE niwe aramuswa uyu murwi. Uyu akaba yarasanzwe kandi ari umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wa leta. Nurutondo ruriho abagabo batanu ndetse n'abakenyezi babiri. Prosper NTAHORWAMIYE akaba ari umukuru w'umurwi, Victoire Nahimana akaba ari icegera c'umukuru w'uyu murwi. Odette Bizumuremyi akaba ajejwe intwaro n'ubutunzi, Sylvestre NYANDWI akaba ajejwe amategeko, François Bizimana ajejwe inyigisho no gutanga amakuru, Leonidas Ndayiragije ajejwe ibijanye n'ubuhinga bwa none ndetse na Gabi Bugaga ajejwe ibikoresho. Murano makuru tugiye kugaruka ku mwihwezo uhejeje gushirwa habona na Pacifique Nininahazwe, umwe mu bafise amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Umukuru w'umurwi ujejwe amatora ni umuntu ahambaye cyane. Amatora yagenze neza mu Burundi, arafise icapfana n'ubushinga ntahe bwari arongoye umurwi w'abayahagarariye. Hari abagabo bazakwama ari ntibagirwa kandi kubera ukungene barongoye uwo murwi, rimwe na rimwe bakanka ivyo basabwa n'abatwara Burundi kandi bari basangiye umugambwe. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi igashobora gutsinda. Muri aba harazamwo kandi nka Terensio Sinunguruza mu mwaka w'1993 ndetse na Paulo Ngarambe mu mwaka w'2005. Hari abandi kandi babonetse nk'abasirikare b'imigambwe yabo gusa barwaniye insinzi y'ababo bagahagararira amafuti ku rugero rwo guta igihugu mu kaga. Aba akaba ari nka Petero Karaveri Ndayicariye mu mwaka w'2010 ndetse no mu mwaka w'2015 na Petero Karaveri Kazihise mu mwaka w'2020. Umukuru mushasha wa CENI kuri ubu ntiyitwa Petero Karaveri NTAHORWAMIYE, ariko ntaho atane nabo babiri b'imbere yiwe. Prosper NTAHORWAMIYE yari umuvugizi wa Petero Karaveri Ndayicariye. Abo babiri bakaba bavuga ko ari bo shusho nyayo y'abahagarikiza b'amatora bahengamye biteguriye gutamikwa ivy'umugambwe utwara uyipfuza. Ngo nta munsi n'umwe birashika ngo twumvane Prosper NTAHORWAMIYE ijambo ry'ubugabo rivuguruza amafuti y'ubutegetsi, ngo biragoye kandi kwitega ko ubu ari hagiye kwadukana ubwo bushinga ntahe. Benshi ntibamenyerewe ariko harimo kandi n'abandi bazwi cyane. Uwo twamenyemo cyane ni Sylvestre NYANDWI yahora ari umushikiriza amanza kizigenza wa Republika. Uyu akaba ari umwe mu bantu bajejwe ayo mabanga bakarongora ukuntu guteye isoni. Yabayeho apfukira ivyaha vyose bikorwa no gutegetsi, harimo ivyaha vy'agahombera munwa. Yabayeho kandi yambika ibara batavuga rumwe n'ubutegetsi, mbere akabashirako ivyaha vy'agacamutwe. Bamwe bakavuga ko ari umugabo n'iryo atanumwe yomwitege ko ijambo ry'igishinga ntahe. Harimo kandi witwa François Bizimana, nawe benshi gushika kuri ubu bikaba bitari vyamenyekana niba rimwe yahoze avugira CNDD-FDD Leonard Nyangoma mu nyuma akimukira muri FNL ya Rwasa. Imbere y'umwaka w'2015 François Bizimana yari umugabo avuga ijambo rikumvikana, ngo nimba ari we kumbure hari ico yomarira uyu murwi nahijwi ryiwe ryoba rito. Twamenyemo kandi Gabi Bugaga. Uyu akaba asanzwe ajejwe kumenyesha amakuru mu nama nkenguzamateka. Ubundi imirwi nk'iyo ijambo abantu bahurizwa ko na benshi, bazwi ku ijambo ryabo ryubashwe na benshi. Iyo hatowe rero abantu bavyina
uwabibutsa akabaha ubusumiro ntaco iyo mirwi bimaze. Reka twizere ko ngo bazodutangaza nabo bakandikwa mu ntwari z'u Burundi. Igenwa ry'umurwi mushasha wa CENI rikaba risigura ko urugendo rujanye n'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025 rutanguye uno munsi. Ariko kandi igenwa ry'abantu nka Prosper NTAHORWAMIYE na Sylvestre NYANDWI rasigura ko amatora arangiye ngo muzoba mumbwira. Uyu rero akaba ari umwihwezo wa Pacifique Nininahazwe, umwe mu bafise amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Akaba abona ko igenwa ry'aba bagabo n'ubundi hari ico ryoba, akaba abona ko ataco ryoba rije guhindura cane muri uyu murwi nyene ujejwe ivyo gutunganya amatora nga mu gihugu c'u Burundi. Reka tugaruke imbere gato kuri Sylvestre NYANDWI. Uyu akaba yari umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika kuva muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2016, akaba yarakuwe mu mezi aheze muri uno mwaka. Bikaba binavugwa ko kandi ngari umwe mu bashikirizamanza bazandikwa mu gitabo cirabura c'ubutungane bw'u Burundi. Ngamabi yakoze yoja mwihiganwa n'abashikirizamanza b'umwaka w'1972. Mu mabi yakoze akiri umushikirizamanza harimo kwagiriza ibinyoma batavuga rumwe n'ubutegetsi, kazamwo kwambika ibara abantu atavyemeza afise, gufata amatungo y'abahunze atanu urubanza ruraba, kuyagurisha uko yishakiye, gufukira ivyaha bikomeye cyane nko kugandagura no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, gufukira ivyaha vyo gufata abakenyezi ku nguvu kubw'imvo za politike, gufukira ivyaha vyo kubareza igufa abapfunzwe, kurya ibiturire, kugabwa n'iperereza hagahabwa amategeko n'abica abanyagihugu, guhagararira akarenganyo. Gakaba arivyo vyamaze imyaka indwi yose yamaze muri aya mabanga. Benshi bikaba vyanabateye kwibaza ko muri uyu murwi naho hari igikomeye kirimwo azokora. Twibutse ko kwigenekerezo ya 2025 ukwezi kw'indwi uyu mwaka hariho Sylvestre NYANDWI yakuwe mu mabanga y'ubushikirizamanza kizigenza bwa Repubulika. Nk'uko kandi bisanzwe bigenda, iyi ngingo ikaba yaragiye mu ngiro inama nkenguzamateka yejeje kwemeza umushikirizamanza mukuru mushasha. Vyarigeze gushika Perezida Nkurunziza aragena umushikirizamanza mukuru wa Repubulika. Inama nkenguzamateka iramwanka bivuye kuri General Adolphe Nshimirimana na General Bunyoni ngo batinya ko uwari yagenywe yashobora kubakurikirana ku bwicanyi n'ubusuma abakora. Amakuru dufise akavuga ko ingingo yo gukura Sylvestre NYANDWI yemejwe n'inama nkuru y'ubucamanza Conseil supérieur de la magistrature, hamwe n'ingingo ikura Sylvestre NYANDWI yoja mu ngiro. Benshi bakavuga ko yabaye ariyo ngingo nziza mbere yabayeho ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nk'uko kandi vyaheruka gushikirizwa, Sylvestre NYANDWI n'umwe mu bahamvye ubutungane bw'u Burundi. Benshi bakavuga ko ntaco atakoze mu gukingira inkozi z'ikibi, mu guhama abatavuga rumwe n'ubutegetsi, mu kugurisha ingingo zimwe zijanye n'ubutungane. Mu kiringo c'umushikiranganje Laurentine Kanyana hari amakuru ahari y'ingene bafatanije mu manyanga yatumye inzu z'abantu zigurishwa icamunara ku mafaranga make cane. Kanyana na NYANDWI baragize uruhara cane ngo mwikurwa ry'umushikiranganje Janine Nibizi yari afise ivyo ashaka guhindura, maze bakora ibishoboka vyose ngo haze domine uriho kuri uyu munsi Somambike wabo. Mu kiringo ca Sylvestre NYANDWI nk'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, ubutungane bwubakiwe ku mwikeko n'urwanko. Nta vyemezo vyari bigikenewe kugira ngo umuntu aboneke ko yakoze icaha. Inyifato yo kunyaga amatungo y'abadakundwa n'ubutegetsi, kugumiza mu munyororo abantu barangije imyaka bakatiwe kudandaza ikigongo c'umukuru w'igihugu, ngo bikaba biri muri bimwe mu mabi yaranze ikiringo ca Sylvestre NYANDWI umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika. Benshi rero bakavuga ko Sylvestre NYANDWI n'ubundi muri uyu murwi ashizwemwo wo muri CENI, umurwi ujejwe gutunganya amatora, cane cane binagaragara ko ari intango z'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2025, ngo nawe yoba hari igituma abo bagabo boba bamushizeyo. Mu yandi makuru, Buganda hatowe ibiziga bibiri biciye umutwe. Akaba ari ibiziga vy'abagabo vyari vyaratowe mu mpera z'indwi iheze muri zone Gasenyi
muri komine Buganda ho mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ivyo biziga bibiri vyahi biciye umutwe ku bwabibonye, abantu bane barahagaritswe ku mvo z'amatohoza ariko araba bimenyeshwa n'abajejwe intwaro. Ikiziga ca mbere kikaba caratuye mu murima w'ibigori ku gatandatu w'igenekerezo rya kabiri Kigarama. Abarimyi bakaba bari bagiye mu murima kw'ibarabara rya kabiri muri zone Gasenyi imbere yo gutabaza abapolisi. Uwishwe ngo yari afise imyaka ishika 40 ntiyamenyekanye, nta numwe yari bwamukubite ijisho, bikaba vyiganwa n'ababibonye. Uwa kabiri yatowe mu murima w'imyumbati kw'ibarabara rya kane, akaba hari Kuwimana. Uwa mbere yari nawe nyene aciye umutwe. Kubwo abanyagihugu babibonye nabo bakavuga ko hatigeze amenyekana. Kubwo abikekwa kubw'amakuru avaho i Buganda, abanywanyi b'umuhari w'umugambwe CNDD-FDD Imbonerakure ngo bari bo bakoze ubwo bwicanyi, bakaba barahagaritswe n'igipolisi. Kubw'intwaro rero ngabo bikekwa babonywe bariko barasangira urukanywa n'abo bantu bishwe nubwo batamenyekanye. Abagabo barahambwe igihutihuti umunsi wose. Ikiziga catorerwako Musitanteri Pamphile Hakizimana yatanze uruhusha rwo guhamba abo bantu. Bamwe bakavuga ko ibi vyakozwe mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu indwara zohava zibafata. Ivyasiguwe na Hakizimana Pamphile Musitanteri. Itorwa ry'ibiziga ryama ryavuzwe muri zone iri hafi y'uruzi Rusizi rugabura Burundi n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingenzi nyinshi kandi ngo zama zanyazwe ivyo zifise n'amafaranga zitashe ku butaka bw'u Burundi ziva muri ico gihugu kibanye. Nk'umuti buramatari w'intara ya Cibitoke Kareme Bizoza aheruka gutegeka ko isiturwa ry'amazu yubatswe bitateguwe ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika. Abanywanyi b'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ngo nibo ba mbere bikekwa. Mu myaka 3 iheze abenshi muri abo baraciriwe na senere inkuru y'igihugu gupfungwa muri iyo ntara. Ibihano bigera ku gupfungwa imyaka 5 kuri ayo mabi nyene. Mu Cibitoke abategetsi b'abasivile, abasirikare n'abapolisi biracabagora ngo gutora umuturama w'iki kibazo cyo kimwe n'umuti w'umurwi witwaje ibigwanisho wibonekeza mu kibira, nubwo hari abategetsi benshi bo mu ntwaro n'umugambwe uri ku butegetsi bahagaritswe cane muri komine Mabayi. Ayo niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Rero fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi n'amakuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV, Imana ibahezagire.